Ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu ca rino joro ryo kuwa 19 ukwezi n'ukwandamukiza umwaka wa 2026 cendamusa cane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose yaba ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari muri Europe, abari muri Amerika, abari muri hariya muri Canada, tubabwire timiriwe canke mwaramutse. Ni benshi mudukurikirana ariyo muherereye, abari muri Aziya nabo tubabwire mwiriwe canke mwaramutse bivana n'amasaha barimo. Saudi Arabia ndazi yuko mutwumva kuri gatanu muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba tuje kubana igihe gito cyane kugira ngo dushobore kurara tubabwiye amakuru yaranze imirongo y'urugamba kuri no munsi. Mutwihanganire kuba tutari bwabaha amakuru, murabizi yuko dutwarwa na twinshi deja no ku munsi w'Imana ari wo munsi sanzwe sengera ku canke inza guhimbaza hamwe n'abandi. Rero mutwihanganire cyane mu makuru yacu y'aka kanya turaje tubabwire ibijanye n'imigwano yabaye kuri no munsi, aho tuza kubabwira imigwano yabereye muri territoire ya Karehe ndetse isiga abatari bake basize ubuzima ku mirongo y'urugamba. Turaza tubabwire izina operation nyene zagenze ndetse tunababwire uko zashoboye kurangira. Muri kino kiganiro turaza kubabwira ibijanye n'imigwano ikomeye cyane yabereye muri Bijombo ndetse na Mikenke, aho M23 RDF ndetse na Red Tabara bakubiswe cyane mu gihe bari bavuye gutora imiti n'ibifungurwa bibafasha bari ku mirongo y'urugamba. Ibi byose turaje tubibabwire tubigice ijya nino, tubabwire ingene izina operation zashoboye kugenda. Muri kino kiganiro turaza kuyaga kubijanye n'ibiriko biratangazwa aho urupfu rwa General Byamungu rwoba rwarabaye. Abenshi ndazi yuko bagiye mu rujati Byamungu ntawe uramenya ko yoba yaritavye Imana, ariko vyamaze kwemezwa yuko uyu Byamungu wo mu mutwe w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda yamaze kubasiga ubuzima ku mirongo y'urugamba nkuko amakuru yacu abandanya abitubwira. Kino kiganiro ndibaza yuko tuza kuyagiramo vyinshi ndetse turaza kuyaga kubijanye n'iyindi migwano ikomeye cyane ikomeza kuba muri territoire ya Fizi neza na neza mu Maho Plateau hariya mu Minembwe. Ibintu birakomeye cyane navyo turaje tubibabwiye. Turaza kuyaga kandi kubijanye n'ijambo General Major Evariste Ndayishimiye yashikiriza mu gihe yabazwa yuko yoja mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe ubundi n'u Rwanda hari amakimbirane adasanzwe. Munibuke yuko Perezida w'igihugu cy'u Rwanda yahatse kugandagura Perezida General Major Evariste Ndayishimiye, yahatse kumugandagurira muri Congo Brazzaville. Mbega mu gihe yoba ari mu Rwanda naho vyogenda gute? Kaze ni karibu, nteriteka mu gukora subscribe utarabikora, uce wongera dufendeye kuri like ndetse unaze muri commentaire byose icyo uvuga, uduze imitima n'amadrapo, utwereke ko tudatamba twirorera. Shimire cyane abantu bose mu gukora uko mushoboye kugira ngo dukore tumeze neza, abaduterera mu buryo bwa finance, abaduterera mu buryo bw'ivyumviro, bose turabashimira cyane. Tunashimira cyane abantu bose bazana ivyabo kugira ngo dushobore gukorana mu kubigeza kure kandi hashoboka. Je nitwa Cody the Black, iyi ni B-Info News. Mu nkundire duhere kuri no migwano ikomeye cyane, iyi ambiscade idasanzwe yabereye muri Mikenke ndetse na Bijombo. N'abagwanyi batwigwaneho na Red Tabara M23 bari bavuye gutora imiti ibafasha ku mirongo y'urugamba ndetse n'ibifungurwa. Niho Wazarendo yamenye aya makuru, maze kuyamenya ibatiga gatego baza kwisangamwe n'imigwano. Novuga yuko hagaragayemo n'amahibu aribo bashoboye kwerekana izi ngabo zidasanzwe za hibu, bagerageje kwerekana ibidasanzwe ngaha mu migwano yariko irahaba. Nababwira yuko RDF bariko baragerageza gushikana ku basirikare babo imiti, ariko ingabo zidasanzwe z'u Burundi, ingabo zidasanzwe za Wazarendo na FARDC ziri mu micungararo ya Mijombo na Bikenge bashoboye guca babafata mpiri. Nkakubwira yuko abagwanyi batari bake bo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibikoresho byose bari bafise vyamaze kuja mu maboko y'ingabo za leta nkuko amakuru yacu abandanya abishikiza. Iyi niyo nkuru novuga yuko yaranze uno munsi, kubera ko ino nkuru ndayibabwiye kubera ko hashoboye gupfiramwo abasirikare batari bake bo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ibigwanisho bitari bike navyo
birafatwa bija mu maboko ya leta ya Kongo, nkanababwira yuko abakomeretse nabo baciye baja mu minwe ya leta ya Kongo kugira ngo bashobore kubazwa vyinshi, ndetse no kugira ngo bagire aba prison de guerre, aba prisonniers de guerre babafunge, kugira ngo nihagera yuko ivyerekana neza yuko umunyarwanda atari ku butaka bwa Kongo, leta ya Kongo izobe ifise ivyemeza, ndetse inashira imbere y'abasikare b'u Rwanda bakomeza gufatirwa ku mirongo y'urugamba, mu gihe tuzi yuko nubwo President Paul Kagame we yamaze kwemera yuko igihugu ciwe kiri muri Kongo, wahoze ari umutegetsi mu gihugu cy'u Burundi, sinavuga yuko akiri umutegetsi kubera ko n'ivyo avuga bitandukanye cyane n'umutegetsi yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu. Mu kiganiro yakoze yongeye kuvuga yuko atangabo z'u Burundi ziri muri Kongo, ndetse anavuga yuko bajya bariko baragwana ari abakongomani kandi bakeneye ngo ubwigenge bwabo, mu gihe bariko baramena amaraso atari make y'inzira karengane ya babana ba Kongo. Ibi ni ibintu novuga yuko bikomeza kubabaza abatari bake, kubera ko uno munyacubahiro bica bisa nuko ariko arashinyagurira abariko baraburira ku butaka bwa Kongo neza na neza mu buseruko. Nibikunda kino kiganiro tugaruka ko mu buryo bwiramvuye tubabwire vyinshi. Kindi no babwira nuko ibintu bikomeza kuba wandabaga muri Karembe ndetse no muri Karonge, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Abagwanyi ba Wazalendo amakuru rise nuko bashoboye gutsinda AFC M23 aho bitwa muri Karembe ndetse na Karonge muri Masisi. Ni kuri itariki y'igenekerezo rya 19. Amakuru avuga ko abagwanyi ba Wazalendo bagize uruhara runini gutsinda ingabo z'u Rwanda RDF mu bice vya Karembe na Karonge muri teritware ya Masisi. Intambara yabaye yarikomeye cyane, aho bivuga ko AFC M23 yasubijwe inyuma, kandi bamwe mu basirikare babo bagafatwa, abandi bagakomereka cyane. Abanyagihugu bo muri utwo duce bavuga ko bumvise urusaku rwinshi rw'amasasu kuva mu gatondo kuri uno munsi w'Imana kugera ku mugoroba, ndetse bigatera ubwoba bwinshi ku bene gihugu basanzwe baba muri ivyo bice. Harandi makuru avuga yuko ndetse anerekana yuko Wazalendo bakomeje kugenzura ibice vyinshi muri ako karere inyuma y'iyo migwano ikomeye cyane. Naho bimeze gutyo, amakuru aracakusanywa neza kugira ngo hamenyekane neza ivyabaye ndetse n'uruhombo goba rwabaye ku mpande zose, nkuko amakuru abandanya tuyatohoza. Tubabwira yuko muri no migwano yabaye no munsi ari igisirikare cy'u Rwanda RDF cyari kigomba kwibasira cyane ibirindiro vy'Abazalendo na FARDC ya muri Masisi, Karonge na Karembe, ariko ntivyaza kuborohera kubera ko bahasanze inkuta zikomeye cyane z'abasirikare ba FARDC batojwe neza. Abasirikare ba Wazalendo maze ubagwana inkundura birangira zinunyesha amazu Rwanda atari ruvugiro, ndetse barazikubita baranazirikana ku buryo budasanzwe, nkuko amakuru yacu abandanya abitubwira. Aya makuru ndazi yuko tuzakomeza nayo kubabwira uko ibintu vyifashe. Kandi makuru twabwira nuko M23 RDF habonekanye mu mirongo y'urugamba ahanyene muri Karehe, nkuko amwene gihugu ababandanya kubitubwira yuko bagikomeza kubona imirambo y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda aha muri Karehe iriko irandagara hasi, nkuko bakomeza batubwira. No hari message ndose y'umene gihugu ariko arambwira yuko imirambo ari myinshi, ndetse banabankiye yuko bashobora gufata amasanamu y'iyo mirambo, kubera ko bavuga yuko mu kanya nakanya iyindi migwano ishobora gusutama, kubera ko babonye neza yuko M23 itaje kwivakiwa imirambo yabo canke abasirikare babo baguye ku mirongo y'urugamba. Novuga yuko urujijo guko imigwano ishobora gusubira umwanya n'umwanya cyangwa M23 ikagaruka mu migwano bigiteye ubwoba bwinshi mu bene gihugu. Nubwo biruko turaza gukomeza tubaronderere uko ibintu vyifashe muri rusangi, nuko byashoboye kurangira. Muri kino kiganiro cyacu nari nababwiye ko ndababwira ibijanye n'umubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe tumaze imisi two turabona ama propaganda y'igihugu cy'u Rwanda avuga neza yuko Uburundi bwoba bugira butere igihugu cy'u Rwanda, ariko turamaze kuba tubitohoza neza. N'ikiganiro nzobaha ejo mu masaha ya gatondo mubone uburyo imyiteguro igeze kure ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashobore kugaba ibitero ku gihugu
cyo Burundi nkuko amakuru twamaze kuyakusanya. Rero ni mu domisi ku kiganiro cyo kubaha isaha 12 z'agatondo kwigenekerezo rya 20 ku munsi wa mbere, muraza kumva mu byinshi mutari muzi kubijanye n'umugambi mubisha igihugu cy'u Rwanda cyo kirategura igihugu cy'u Burundi. Uburundi bwanka kugurura imbibe zabwo ku gihugu cy'u Rwanda nkuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yavuze ko ashobora kuja i Kigali gusa mu gihe hobaho inama isaba ko umukuru w'igihugu ari nawe arongoye Union Africaine yoba ahari. Ahandi hose ntazojayo. Kubijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda, Uburundi bugumye bufise ingingo ihamye nta kugurura imbibe. Evariste Ndayishimiye yongeye asigura yuko atari igihe cyo kugurura imbibe. Abagomba kuza mu nsha nk'abagomba kugenda baraca mu buryo bw'indege canke bakazunguka muri Tanzania, kuko hakiri ivyiyumviro vyerekana yuko u Rwanda gomba rushaka kwinjira mu gihugu cy'Uburundi no kwinziza imigwi y'abantu bafise imigambi mibisha bakoze ivyaha byo mu ndi bakaba bagomba kugaruka kugandagura no kumena amaraso y'abene gihugu b'Abarundi. Ibi biri mu vyatumye ikizere cyuko imipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda bivanye n'ijambo Son Excellence Evariste Ndayishimiye yashoboye gushikiriza ku munsi w'ejo, vyanatumye atacizere cyongera kuboneka yuko imipaka yoba igiye kugururwa vuba. Singomba kubarambira cyangwa babwira byinshi mu nkundire. Ndabashimire cyane mwebwe mwese tubanye mu ncamake y'ano makuru. Ndangire shimiza cyane abo ntovuga mu zina baba muri Canada batwemereye kudufasha kugira ngo dushobore gutunganya ahantu tuba twicaye. Amatara murabona ko atakirenga, donc murabona yuko hagikenewe ibintu byinshi. Ndabashimire cyane, kumbure turongera guhura no mu bindi biganiro byo ku munsi w'ejo mu gaturuturu. Bye bye. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lukona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hamande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.